Sujavashi ni filime y'ubutabanwa action rero yo mu Buhinde yowe na Rohit Shetty irimo Akesh Kumar, Katrina Kaif, Ajay Dev na Niv Singh. Ni igice cy'uruherekane rwa Rohit Shetty Couple Universe urimo izindi filime nka Singam na Simba. Murahawe kazi mwese makunze content za filime zigiye zitandukanye. Murahawe kazi kandi hano kuri channel yacu ya Alex Content Films. Iyi ni channel usanga content za filime na season zagezera ku muntu benshi kwisi. Kora subscribe, share and comment nkuko bisanzwe. Reka tuhabire hamwe bibera muri filime ya Sujavashi. Umwaka wa 1993 abagize iterabwoba ryo muri Pakistan barategura igitero gikomeye i Mumbai, Ubuhinde. Igikorwa cyabo kibangamirwa n'igipolisi ariko baba basizeyo ibiro 150 za Redix, ibikoresho bikaze byo guturitsa byinjijwe mu gihugu byaciye mu kumupaka. Inyuma y'imyaka 27 igice kimwe cy'ibyo bisasu kiracyaraho kandi iterabwoba riguma rifise imigambi yo kubikoresha kugira rigire ikindi gitero gikomeye. Veer Sujavashi, umukuru w'ishami ryo kurwanya iterabwoba muri iki gihe cya none, DCP Veer Sujavashi Akesh Kumar ni umukuru w'ishami ryo kurwanya iterabwoba ATS, Anti-Terrorism Squad. Ni umupolisi atagira ubwoba, yitangira akazi kandi afite intego imwe gusa: guhagarika ibiterabwoba bimwe bitari bwabeho mu Buhinde. Sujavashi asanga hari umugambi w'ibitero bikomeye biriko biritegurwa n'itsinda ry'iterabwoba ryitwa Lashkar rirongowe na Omar Hafiz. Ari muri Pakistan ariko afise abantu mu Buhinde barimo Riaz Hafiz, umuhungu wiwe ari mu bagize umugambi wo guturitsa Mumbai yifashishijwe Redix isigaye. Umugambi w'iterabwoba n'ubugambanyi bw'igipolisi. Sujavashi aramenya ko abagerageza gutera igihugu binjiye mu Buhinde biyoberanyije nk'abantu basanzwe, bafise imigambi yo gukoresha Redix ribitse kuva mu mwaka wa 1993 kugira bategure ibitero bikaze. Mu gihe ariko akora iperereza arashobora gufata bamwe muri abo bagizi ba nabi, ariko hari abandi baba bamucika muri uko rugendo. Ahura n'ibibazo bikomeye harimo kwirukanywa mu gipolisi, igisata kiguruka ca ATS kubera uburyo akorana n'abayobozi bamwe, ariko akomeza urugamba rwiwe. Ubuzima bwiwe bwite. Mu buzima bwiwe bwite Sujavashi afitaniye ibibazo n'umugore wiwe Ria Katrina Kaif kubera kwitanga cyane mu kazi kiwe. Umubano wabo watanguye gukomera, aragerageza gusubira kwiyunga, ariko akazi kiwe karamubuza amahoro. Igikorwa cikomeye kuburizamo iterabwoba. Mu gihe iterabwoba rigiye gukorwa, Sujavashi arakora ibishoboka byose kugira ahagarike iterabwoba. Arafashwa na Bajirao Singham, Ajay Dev na Sangram Simba, Bahelelao Lavin Singh nabo nyene ari abapolisi bakomeye. Barakora urugamba rukomeye bakizera ko batarinda konona ibici byinshi by'umujyi. Barakurikirana iterabwoba kugera ku biturirwa bikomeye vy'i Mumbai, bakagwanya abantu bafise ibigwanisho bikaze. Muri iyo ntambara barafata abantu benshi harimo Barilal, umwe mu bakuru b'itsinda ry'iterabwoba. Hari ibihe bikomeye aho Sujavashi na bagenzi biwe bagomba kugwana ku buzima bw'abanyagihugu no guhagarika ikiza c'iterabwoba. Iherezo, inyuma y'intambara ikaze, Sujavashi na bagenzi biwe barashobora guhagarika igitero c'iterabwoba. Imbere yo gukora igikorwa, abagize iterabwoba bakuru barafatwa, abandi baricwa, kandi Redix yari kuzoturitsa umujyi iraburizwamo. Mu nyuma
Siyavanshi na Liya barasubirana bakagarukana umubano wabo. Umujyi wa Mumbai urongera kugira ituze, ariko igipolisi kiba gishikajwe no gukomeza gucungira umutekano kugira iterabwoba ntirigere risubira kwaduka. Ubutumwa n'ubuhinga bakoreshejwe. Ubutumwa bw'igipolisi, filime yerekana ko abapolisi bitangira gukingira igihugu n'ingorane bahura nazo mu buzima bwabo. Igikorwa n'ubukino bikaze, ibigwanisho bikomeye, ibikorwa byo gusambagurika kw'ibintu n'intambara zihambaye byatunganijwe neza mu buryo bw'ubuhinga bwa sinema. Ubutumwa bwo kwitaho igihugu, filime yerekana ko iterabwoba ari ikibazo gikomeye kandi igipolisi gikwiriye kwama giteguye kukirwanya. Umwanzuro: Siyavanshi ni filime irimo igikorwa gikomeye, ubukino bwo mu bwoko bwa sinema bwiza, ndetse n'inkuru y'ubutwari bwa polisi mu kurwanya iterabwoba. Irimo ubusanzwe bw'igikundiro hagati ya Siyavanshi na Liya, igaruka ku bibazo by'umutekano harimo n'ibikorwa bikomeye byo gukina mu buryo bwa sinema. Niba ukunda filime z'igipolisi zirimo ibikorwa bikomeye,